twigeze gukenera mu gisagara cya Bujumbura n'umugabo araho mu bishop yitwa Manase w'umugenzi waje. Haje Imana nayifise ubupfinde buhwemwa. Imana iraguha ubukene ikakwima umubiri wabwo. Turakena tuguma duvyibushe. Ngo dukene impuzu zanka guhera. Twasaruka muri vira hatuyeko turabazanya tuti wewe nta kintu watsitanye tuje kunywa ikawa gabwa. Titugira yikawa mugabo kazamuma abantu baraje ngo muta nte ngahubona ngo atakintu mfashije ngo biragoye kwe yagoye iki ngo yarabe ikintu womfasha kabisa ngo muhira ngo seza bimeze nabi nanje abisize nabi uyo munsi je nabisize nabi haciye iminsi 3 imataboneka tukabaza n'uwo mutama tuti none Imana itugira gutya ikaduteza n'abantu twayigize iki mu bintu bya mbere ngwanya n'abakristo abantu refona canke banona misi yose ngo ngomba dusengera ndagusengera kubera iki ko nakwigishiye gusenga imyaka n'imyaka uracavuga ngo ndagusengere kubera iki ndakwangiye Imana shimwe cyane haleluya isengere umusonga se wufise akababwira ati burya rero ijambo ry'Imana bati Yesu umugabo w'abapfakazi niwe se w'imfuvyi ngo tubwiye papa wanyu rero uno musa asume kuko umugabo yiyemera ateza gusumira urugo rwiwe Imana ishimwe cyane haleluya akabwira Yesu ati mwami Yesu mugabo wanje turi kumwe n'abana bawe ngabize imfuvyi Imana ishimwe cyane haleluya amasaha yo kuja gusuma arageze twagomba duhirasiyo tuje gusuma Imana ishimwe cyane haleluya akaca agenda aheje gusenga ngo akoza amasahani akoza amasafuriya ibintu byose agashira ngaho agaca avuga ati uruhara rw'umugore mu rugo je narukoze hasigaye uruhara rw'umugabo nawe Yesu abana banje ukaramuka babonye batariye si jewe nsuzugurwa ni wowe mugabo w'abapfakazi igitutsi kizoja kuri wewe Imana ishimwe cyane haleluya hayibeho umunsi umwe rero umugabo w'umubanyi yabana ariko umugore uko bigenda kose ati nubwo bigenda gute ndateka ibyofisi atashira amazi gusa Imana ishimwe cyane ararindira ati hari naho usejamye bihiye ntabwo bimenya mugabo abana akababwira ati muhungure tubarya Imana ishimwe noneho bigigeze yarwa amazi ashira ku isahani waraziviwe amaze kwarura amazi ashiraho inkubita n'imfurusheti n'imyikati ubona kwe hanyuma rero acasanga wa muntu aje acasanga Imana ishimwe cyane haleluya acasanga bari ku meza mu isahani hari amazi bariko barayoza ikiyiko hanyuma rero wa mugabo aje ati none ko muri ko munywa amazi saa sita ni kubera iki wa mupfakazi atoya yaco witiranye ibintu twari turiko tunywa amazi turiko turya amazi turiko turya amazi kuko nyene urugo niyo yasumye uyu munsi umugabo ati nyene urugo ninde ko nzi mutama yavushengeye hari uwararonse undi mugabo ateka hariho umugabo w'abapfakazi akaba se w'imfuvyi twamubwiye mu gitondo kwirasi ikenewe uno munsi yaduhaye amazi niyo turiko turarya rero ntituriko tunywa amazi turya amazi niyo rasi uno munsi yaduhaye hanyuma arabiraba ati sa ntitunywa amazi usanze turiko turya amazi kuko urugo rurafise umugabo wago ni Yesu kandi twamubwiye ko asuma yaduhaye amazi umugabo ngo amosoza mutanga ku mutima ararira wumva ivy'Imana ikora ararira arapfa nabi ariyumvira
amajambo bahora bavuga n'umugabo w'umugore yapfuye, ingene bazorabiranira abana, hama akavyibagira, asanga abantu barafutanye kugeza aho banywa amazi bakavyita kurya amazi. Uwo mugabo ngo aravuga ati guhera uyu munsi, wumve Yesu ivyo agira sha, guhera uyu munsi nimwasubira kurya amazi, Imana ishimwe cyane, mukarya amazi jewe ngifise amafaranga, Imana izoyanyake ahubwo ingire n'ikimuga n'abanje bazopfe baseka. Aravuga ati guhera iwanje turi inyama muzojya inyama, imikate abana banje bazojya imikate namwe mu giyindi, ishuri abanje bigako niryo bazokwigako nawe, impuzu umugore wanje azokwambara nawe niyo uzokwambara. Imana ishimwe cyane, haleluya, Bwana asifiwe. Wa mugore ahitana abana barapfukama baja mu cyumba bakoma induru bati mwami Yesu urakoze kutugaburira, urakoze no kutwambika, urakoze ngo turagasuzuguro, icyubahiro n'ikibicana. Haleluya. Imana ifise inzira ibihumbi byo kugutabara. Bwana asifiwe. Haleluya. Uwo mugabo arabikora atashari kimuzanye, mugabo Imana imutega igihe ciza cyuko igeze kumanukana inyishu. Reka nakubwire, Imana mu kugutabara izogutabarisha mugenzi wawe. Ntiwibaze ngo ushonje ngo mwijuru hari insyo ngo ziko zirashifu ngo umunsi we ngo imifuko y'ifu ngo izokorokera mu nze wawe, wapi? Oya, izobwira umuntu ati njyanira ifu kwanaka. Imana ishimwe cyane. N'amafaranga niyo yaguha, ntiwibaze ngo mwijuru hari amabanki. Oya, Imana ishimwe cyane. Haleluya, Bwana asifiwe. Rero Imana nagombye kukubwisha ngo ndakubwire ngo nta Imana itogukura, gabanya kurira. Imana ishimwe cyane, Bwana asifiwe. Icyo ndakubwiye cyoco, hagarika kuririra abantu, hagarika, kuko kenshi uririye abantu uri kuriyararaza, uri kurisevya. Ubwa mbere abantu bari imico itandukanye, hari habuganyira batagukunda, ahubwo bahaye ikintu kibanezero umunsi bateye inkuru nziza kugowe. Urabahaye amakuru bari bakeneye kuri wewe. Imana tabarire cyane. Hanyuma ba kabiri nabo hari abuganyira ubaravye inyuma, ukibaza ngo aricyo bogufasha, kumbe nabo bagowe yasumba yiwawe, ugasanga wataye umwanya. Imana ishimwe cyane. Aba gatatu nabo bariho, urabe inyuma ukavuga uti kijya kibusi naho bana caburaye. Twigeze gukenera mu gisagara cya Bujumbura n'umugabo araho mu bishop yitwa Manase w'umugenzi wanje. Haje Imana nayifise ubupfinde buhwebwa. Imana iraguha ubukene ikakwima umubiri wabwo. Turakena tuguma duvyibushe, ngo dukene impuzu zanka guhera. Twasaruka muri vira aho turiko turabazanya tuti wewe nta kintu watsitaye ngo tuje kunywa ikawa gabwana, titugira yikawa. Mugabo kazamuma abantu baraje ngo muta nte ngahubona ngo atakintu mfashije ngo biragoye kwera. Yagoye iki? Ngo yarabe ikintu womfasha kabisa ngo muhira ngo seze bimeze nabi. Nanje abisize nabi uyo munsi, je nabisize nabi haciye iminsi 3. Imana tabarecha. Tukabaza n'uwo mutama tuti none Imana itugira gutya ikaduteza n'abantu twayigize iki? Kuko hari Imana igitangaza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari igihe gushira handi ikagukana neza ikagukwandakanda ikakwima n'umubiri wo kubwira umuntu ngo mfasha, kuko uvyibushe wambaye neza hari umuntu wosaba ngo aguhe. Kandi nawe haragera igihe unavuga uti kameme barangaya reka mfe kwihagarara ko n'ubundi batazi ko nkenye, reka nihagarare ku mugabo warangiye. Hariho abantu rero muhora ubusa
uja kugira uti naka namuganyiye ntacyo yamariye, kumbe nawe zero, nigiha uzingi gusa. Imana ishimwe cyane. Abandi ba gatatu nabo ntacyo bibabwiye iby'amagorwa yawe, wopfa wokira niba amafu byo birakuraba. Imana ishimwe cyane. Ni byiza yuko abantu rero bahindukira bakaganyira Imana. Nicyo gituma abakozi b'Imana babigisha minsi yose gusenga. Mu bintu bya mbere ngwanya n'abakristo abantu telefona canke banona minsi yose ngo ngomba dusengere. Ndagusengera kubera iki? Ko nakwigishije gusenga imyaka n'imyaka, uracavuga ngo ndagusengere kubera iki? Ndakwangiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Isengere. Umusonga se wufise. Jenoja kuvuga uburibwe bwawe ndabubwira Imana, atari je ndiko ndaribwa, no buvuga neza gusumba wewe. Oyaye. Niwe uzi inzara hikugeze, je uje kumwira ngo ndagusengere, nariye bariko baracumba, cenje kubwira Imana amakuru y'inzara ntayiheruka, nzogusengera nawe. No gusenga isengere. Imana ishimwe cyane. Jewe ufumbwira gusa uti uranterera umusada w'amasengesho, mugabo jewe ntibuntu bivyawe ngo ndabivuge nkuko wovyivugira. Uri kurarira mu ijoro ntituba turi kumwe. Umugabo agucangira amakofi electovere sihombandi. None uhenze urugamba rwaye ruheze ho rwabaye ijoro, uje mu gitondo ngo agahinda karanyishe, ngurumva okay karakwishe, menekera imbere y'Imana rero. Hana warigeze bona tuma umugabo kuja kumusengera, yari ijana ubwiwe. Abantu benshi hari n'igihe mwararaza ibintu byanyu mukaja kubicisha ngo mu vyumba by'amasengesho, ukaja kuvuga ibyawe byose kumbura kutuma abanyamakuru. Nta masengesho yo gusengera, bagiye kwiregeza amakuru y'ibyawe gusa. Ariko kuva Yesu acikanye muravyibuka, igihuzu ikingiza hera cyaratantabutse, sibyo? Ikimenyetso cyuko twese ahora dutuma abaherezi ubu twishikirayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. None wewe bikunaniye gute kwishikirayo? Shikayo. Ubwira amabanga yawe Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Uziko hari n'abanebwe no mu gushima Imana batuma abandi. Iyumvire umuntu Imana yamuhezagiye, imuha akazi keza, imuha icyubahiro, imuha amafaranga, aratunze, araheza mu rusengero ngo nagomba ngo naka ngo aze hano akaza. Ngurumva ngo nagomba ngo bagushiremo indirimbo ngo utambire Imana ngo kubera ngo ufashe kuyishima. Nije ndayitambira yatabaye wewe. Ngo mvugira haleluya ngo dushima Imana, we nta muhogo ufise, zivugira. Ngo mvugira haleluya ngo nawe ucukora iki? Imana dufashe cyane. Haleluya. Nina yikuvugira wowe ucukora iki? Ucugenda ufata ibihumbi 10 ushire mu giseke ngo Imana wayishimye nkuko umenga Imana iri muri crise economique. Wapi? Imana yagomba umutima wawe ko ari wishimye. Niwe warize, niwe yatabaye, niwe ugomba no gushima Imana. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bavuze ibintu by'abarozi, Imana ishimwe cyane. Pastor bijya nivyo. Mu gisagara nk'iki haraba abarozi. Ariko nigitangaza kwe. Imana dufashe cyane. Ariko nimba narabonye abantu bamagogwa atabaho n'abarozi. Bahenga umuntu agiye kuryama bakavyuka bakaja gukinda. Kandi benshi ngo bakinda mu mvura.
banyagaza ibihunda n'ibihuba, nawe uri mu gashuka n'akarengeti agatiri uri kurabotera, bari muri cakara. ariko mwabarozi mwe mureke, Imana tubabarire cyane. Nigeze kubivuga ahantu sinzi hariho, twe wacu bigeze kuturungikira umurozi w'umukinzi, basha hari he, Imana shimwe cyane. Hanyuma rero umukozi aramubona, amubonye atora agatelefone aratwakura iyo mu nzu, na madame ati erega byuka aho kwidirisha iwanyu hari umuntu ahari. Umuntu bati ariko akora iki? Atareka agira ibintu nyabaki, hatavize ibihunda rikaranyagaza kandi umenga ari gusa. Tutuyo n'umusazi mureke ntangorane. Hanyuma rero n'umurozi ati n'umurozi, nkakoma madame agatiro kare kamaze kumutwara nteshi yewe tivyuka icyo nkwereka. Imana shimwe cyane. Dukuma karido erega dusanga yakobeje, yego pe yakobeje rwose. Hanyuma natwe turicara turamwitegereza, turarabana mu maso, none dusenge. Madame atego ati dusenga ahubwo. Ntoya, ayo twasenze nayo tubatesha agaciro. Mu gusenga, mu kuryama ntitwasenze. Imana ishimwe cyane. Ntitwasenze, ntitwikwikije amaso ya Yesu Kristo, ntitwahamagaye abamarayika n'ikiganza cy'ubushobozi bw'Imana kugira ngo kidutwikire. Hamwe twosenga kubera uyu murozi ngo bari ubwoba. Ubwo rero twasenze ngo twizere arya, uyu nawe mumureke yikindire, nibwamukera ko yitahire. Nukuri ko Imana tugasenga, Imana shimwe cyane. Haleluya. Ati dusenge ntirekareka, nahubwo icyo akoze yaba no mumenye ejo no mushimiye ko akuvyuye. Imana shimwe cyane. Haleluya. Ngo turaye ibindi tuvugana, ibyo gusenga tureke. Hanyuma umukozi ati noye tubigenze gute? Ntimureke niyaheza gukinda yigiye ati nitumufate. Mumufatira iki? Ndasanzwe ari mbohe. Uwo muntu bantu b'Imana mwige gusenga, kuko hari igihe musengera n'ubusa. Kuvyura abakozi b'Imana biriwe basekurana bya bidayimoni twumva, ukumva ngo umuserebanya uciye kwibati, ugacumukoma ari yibumbatiriye umugore wiwe, ugacumubwira ngo urumva ngo nagomba ngo mfuka mu nsengere. Hanyuma ivyo yarimwe navyo. Mwe murumva ikosa muba mukoze kwera. Igikorwa cyo guhimbaza Imana yari atanguye, aca gihagarika kubera ibabi ry'igitoki riciye ku mabati, umuserebanye wirutse kubera nimuhera ubwoba bw'izina rya Yesu. Haleluya. Bwana ziviwe. Dusenga Imana, nta magorwa ariho, nta mubabaro uriho, nta gahinda kariho. Imana itogukiza. Ahubwo abantu benshi muri ko muyigora kora mugomba kujya imitura, mugomba kujya ibidahiye neza. Hari umugisha Imana yaguteguriye kandi igihe cyawo yaragipanze, reka kuyihutisha. Imana icyo womenya ntigira ibigumbagumba. Imana iragororotse, Imana irera, Imana iratunganye. Isaha yawe niyagera uzotabagwa, abansi babibona, abakwanka babibona, inshuti zibibona. Reka Imana yikorere kuko iri ku murimo. Izina ryawe ryaranditswe, amosozi yawe yarayabonye, agahinda kawe irakazi, umubabaro wawe urawuzi, akarenganya urimwe irakazi. Reka Imana ko wayihaye dosiye yawe, reka yikore yitonze ha mikrotire, ibisigaye uzoshima Imana. Abantu bose bavuge bati
Imana yaratabaye kwa naka. Imana ibahezagire cyane. Tuve hasi dusenga Imana. Hega nahejeje. Hejuru y'ibyo hari ikindi tworenzako. Oya dusenga Imana. Mbega burya rero n'Imana iravuze ukuntu ikora. Nimba utakijijwe ukaruka uri umunyabyaha, niyo gukura ku rutonde rw'abizotabara. Mugaye ibanza gusaba ati hagarika ibyo bintu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hagarika ibyo bintu. Ntiwitege imigisha y'Imana no gutabarwa kw'Imana no gushirwa hejuru kw'Imana kandi uri gisambanyi, uri kintu cy'ikibeshi cyangwa uraroga, ugenda n'ibiheko, urateranya, sinzi ingorane ufise. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana ikigomba iravuga ati mubanze murondere ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, ibisigaye byose mubihabwe nk'inyongera. Mbega Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uravuze ikintu umutima wumva gutandukanya n'Imana. Uravuze icyaha wumva cyo utuma Imana itagutabara ikakurindiriza. Nimba kihari uretse no gutabarwa gusa, ni wanka kucihana uri umukandida wa Gehenomu, uzoja mu rudahera. Ariko icyo no kubwira nk'inkuru nziza, uno munsi Imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi. Haleluya. Iricaye ku ntebe y'imbabazi. Umutima wawe umenetse ukavuga uti mbabarira, irakubabarira kandi izina ryawe ryongwe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kandi icunze cyoco iragusukamwa amahoro, iguha umunezero, iguha ubwiza, igutabara, ikugwanira, ikuburanire. Ibisigaye wewe ugende urindiriye umunsi ukuduza ibendera ry'intsinzi gusa. Ninde avuze icyaha avuga ati je ngomba kwihana uno munsi nakire Yesu nk'umwami n'umukiza, aze tumusengere. Duza ukuboko cendangiza ndambike. Imana iguhezagire cyane. Haleluya. Iyizirewa duga hejuru twigwanire mu nda gatoya.